Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Aba muri komine Muha mwese. So all the people of Muha, ndabifurije kuzoza gukurikirana kino gikorane. I wish you all to come and follow this crusade. Hazoba ibitangaza. Miracle will happen. Kandi bizoba kuri twebwe nyine. And all the miracles will happen to each and everyone here. Rero ndahaye kaze na karibu abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye. So I welcome our guests from different countries. Ndabamenyesha yuko komine Muha irimwe amahoro n'umutekano. Telling you that Muha is a peaceful commune. Igihe cyose muzoba muri ngaha. All the time you will spend here. Muze mwumve yuko amahoro akwiye. Feel okay. Kandi muzoba muri kumwe n'Imana hirya no hino. And the Lord is surrounding you everywhere. Turabahaye kaze na karibu rero. So we welcome you again. Muri isanze. Feel home. Muje mu banyu. You came in your own. Natwe turizeye ko muzodutumira tukaza hariya. And we believe that you will invite you in your country. You will invite us in your country. Turasavye Imana mushobora vyose. So we ask the Lord Almighty izobane namwe muri iki gihe cyose muzoba muri ngaha. to be with you all those days you are going to spend here. Nimwagera gusubira inyuma. The day you will go back home. Muze mugende murata ivyiza mwabonye muri komine Muha mbere no mu gihugu cyose cy'Uburundi. Go and tell those who you are going to meet what you have seen in Muha and the whole country of Burundi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.